Sha madamu wanje sawa ndiyumvira ibintu byambayeko nkumva maramaye basi sinumva icyo maze menga sindi umuntu nk'abandi sha iyo menya ntikora kabisa oya nta kibazo mutware wanje jewe burya urukundo nanjye nkukunda n'ubu ni rwa rundi nyene sindahindura ni ukuri wumva amahoro ibyabaye narabitahuye ndabyakira by'ukuri nta kibazo na kimwe gihari oya ntibyumvikana mbeya none ndakubaza hari ibyo ntatahuye by'ibiki none je naravye ahantu mwanzanye n'ahantu ni hehe ni kwande nikorera igituri ngaha tekana nimuhira aha nimuhira urumva uribuka nyene ugizisanganya ko twari tunahiranye amezi abiri burya nyene inzu havuye n'ukuri atubwira ngo tumubise ngo apangishe abafise amafaranga twaraciye mu bibazo bikomeye no kurara mw'ibarabara ubona twaraharaye hanyuma rero naragerageje kurondera udufaranga ego ya modoka narayigurishije urabona igihe umaze mu bitaro si gito hanyuma rero ndariha y'ibitaro udusigaye burya nahavuye nza ndagura agaparasera hano aka n'iwacu mvuze ngo agaparasera n'iwacu n'ukuri aha iyi nzu aha ni iwacu iwacu nubwo kimeze uku utagiye kwiba oya none amahera wayakuye ubu urabizi ko ntukwiba nababwiye yuko nahavuye udufaranga dusigaye naraguze agaparasera hanyuma naciye ngenda ca kivi bari barampaye muhira narakigurishije na za nka zibiri narimbikishije musaza wanje ndazigurisha ca ndaza rero nyene yego ndubakishe kubona bigeze ariko turakenguruka kuko no munsi abana barafise aho baba n'ukuri ubu ibyananiye wewe warabishoboye ntumura je nawe nta babiri turumwe nguye mu mazi n'ukuri aha ubu ntidupanze oya mana yanje mbega kugira umudamu mwiza w'ubwenge none hoho ego basi ndabona ko wubatse none ubundi ho kurya bica bigenda gute umufungura iki n'abana rega haraho ndavyiyumvira nkumva none ubundi hajya niyumviriye turiko turataha ni none ubundi ho tugiye he nza gusubira gupfira muhira inzara n'abana niki none kuryaho birakunda nta kibazo ni ukuri ndazi ko dufungura kose turaza gufungura kandi rero reka noneho mu kanya nturaharaba hose maze ndakwereke shemeze nabi hanyuma tuca twiga ingene je nawe dukura amaboko mu mpuzu tugakorera hamwe twese birashoboka nanje ubu najijutse ubu nize gukora ndakwemereye ko tugiye gukora ibishoboka byose ikizotugora umutahe ayo mutahe nta kibazo twarasesaguye amahera menshi ariko urumugisha kuri jewe ndakwemereye ko tugiye gukora ndakotse reka rero wambere uhaguruke ndagutumbereze ndakwereke aho ubone naho hava naho hagarukira hanyuma aho bukera turatangura tudandaze noneho hariya hamwe hirya kwa Minani ndafiseho akameza burya wa mukobwa wa Minani nyene niwe azaransigaranira burya insimvye igihe cyose nari mu bitaro arandabira ubu bimeze neza nta kibazo reka rero tugende aho
Nuru sawa mbona n'ibisanzwe by'umugore nyine sinakubariye ko nagurishije parasera bari bampaye mutanu yego nazo nagiye nari nabikije umusaza wanjye narazigurishije abana abana ndakwereka iyo barara abana ngaba ntikiraronka bose bajyama mu cyumba kimwe baracajya mu cyumba kimwe abona nyine turaca ibubako nta n'akamatero umuntu araronka araga mutwara wanjye nagurishije twinshi burya n'akakamatero nacagurishije nta kundi byari kugenda kuko urazi kwa muganga twasabwa uburyo bwinshi urazi ko no gufungura n'abana baturaba tuze hariya turi mu bitaro ariko ntacyo vuba arangira ndamugura akamatera kiwe urabona no kuryama biramugora kubera ko niyumva ameze neza yaryamanye na bashikiwe oya byaba byiza nicyo nagiye kumwiyumvira kimwe nk'ubu yumvira gute ajya mu cyumba cy'amakosa abona ariko arakura usanga bimeze neza byaba byiza uravye ko nawe umenga ni hanini aho ugiye mbona byaba byiza tumwumvira ndashima ameze neza kwenda meze neza nyene boss ikinda boss hari kera sha hakwe yawe yazi ko boss twabanye neza tuvuye none oye ko kazi nyene ngaho oya nkora kiyede none nari mvuye nyene ukuri yede rero nariko ndatanga oye nyene nari ntashe kuri kiyede neka shaka byagoranye canga nyene byaranse ubuye naciye mpindura nyene bwuye ubu nibyo nkora kweri burya ho nari mvuye ngaho numva nanarushe kubigonera twirirwa turikorera ntoraba uvugesera atari no kufi mbaga gihe dutandukanye bari byake bikurikira ubuzima bwarase kumenya nyene cenda bivamo ya temperuka mabuja mbwiye uko ngo notaha ngo nkagenda yuko wagize agisita nyene uri mu bitaro ibintu by'amafaranga ari karabura Jess ibikurikira ntavyo nzi none wewe kurikiye akazi byagenze gute nugize agisita akazi byaciye kace gahera cyane bwarase kweri nyene byaragoranye anako navuye gihe nagwaye nkagwara igihe kinini akazi nsanga barankuye sanga inzu byaragoranye urumva uye nyene biragoye ubuzima bwaranse nyene gusa muganyire terabyakira uko nyene nta bose birumvikana kabisa ngo umugore asigaye adandagiza ubwatandagiza bw'amanyanga cyangwa tira kugira ngo bigende neza
rero nkore ibyo mbonye byose mu byo gukora ikiyede ubu rero nibyo nkora nyene kugira ngo ndabe yuko nafungurira abana nyene. aha nyene wewe uvuye nyene gukora ikiyede niko kazi nkora kwe itafari utero yandi mwe mbatira nicyo nkora nikora n'utugunira tw'umusenyi nyene n'ibyo nkora ubu nuko niko mbayeho shabo sinagutwenze none ubu uri mu biki tuza kubuzutu kabisa uri hehe ko mbona ababaye neza ubu je kwenda shima Imana kabisa kuko jewe kweri haji wawe kweri sinuhavuga nabi abona ko nahakora burya n'ubundi hajya jewe kweri narakora kabisa kandi nari mfise so ntegura nari mfise umugambi ndiko ndategura nanjye naragukunda kweri ntage nuko nyine byari byakora nyine urumva sitewe nkunda kabisa oya je hajya mvuye hajya aho jamaze kumwene bigenza kintu nakoze naciye mfata jya maraze ko ariko kumpemba nacengera ncanagura agakinga kweri nigira nyene mu muji nikura agataxi ve mudogo pole ntasuma kiwanje mugabo se agakinga nakiwanje nakiwanje ejaba hajya abona hajya urabona ntagapoteka karuti bona hajya ni wawe no reka maze kubonwenga hajya ni wawe aya niho mpanze ndapanza agashambirete kweri mugaje sinidoga kabisa kuko kuva tuvaniye ndamaze kugura ibi bibiri ruguru hariya muhira ndamaze kugura ibi bibiri ntombwiye uko nyene ego kweri kabisa ubu ndamerewe neza kabisa nta ngorane mbawe ni sawa kweri we byaragenze neza jewe nuko byarase ubu rero no kugira ngo utwo kurya no kugira ngo niya karasiyo k'abana bana ndabaryamikisha inkoni haraho ntaha mwijoro kugira ngo ndabe ko notaha baryamye nabuze kandi naho narose nyene nk'utwo tujomo ntaha kare kugira ngo babone ko nabujara komeye arameze neza karahenda nyene bwabuzima reko ndakubwira ko bigoye nyene nabuje yarankunda ananje bamfasha amafaranga ni 4000 ndumwa agafanta na mabuti mugura agafanta twabanye neza go je nashe oya reka hamurakoze cyane kaburya nuko nyene byari byasokono ndabivuga nkora batampemba hano twarasiyo nari mfise burya harero tomboye nca ugasoko nguru tujuma tuboga abantu musabana bararabariye urakoze gose oya ntuzomere ko nabi jewe ndo hajya ubonye vyase gose ukazi vyase uzuze ubaze ruberuto hajya ushitse ukaza ruberuto ari ngaha je baranzi natasha anu nkunda guteramira ni hajya hepfo hariho umujamari hajya anye yitwa Jado tuci nsangaho uzobaza Jado hajya anye adandaza nonzo ndiko ndanywa akantu murakoze n'ukuri munkuye hari yego ntangorane anje kubera ko nyene bigoye murakoze reka nihuta kugira ngo ndebe ko tujonka no tugura ukabana barabari reka biragoye gusa murakoze gose yego uvuze hajya ayi yego reka nzoza kukuraba kandi hajya ayi izina sindahe uwitwa Jado kenzo haje kugira ngo akubye nyene byageze fasha wande kurana ko bigoye ubuzima nyene bigoye wa rero murakoze nani nzoza ndabaraba byase se mungwane ko nzoza ndabaraba murakoze sawa Mati ibintu biraza nabi sigaye wambara ikandambire n'igipira kitamesura nibiki habaye wowe nibiki cyane nico gituma amazi bisindana gutelefona ntagutora none ivyabaye ntavyuze ibi je ntavyonse amafaranga yanje ntiwariye ntiwajanye ayaye ewe ntuzikura umuntu wanje mugaje ndatanga umuntu wanje nuyu abo umuntu wanje nuyu ndabona mukecuru wawe kecuru ni madamu wanje wa mukecuru madamu wanje amahera yanje warariye azokuhumira azokuhumira ibisuma nuko nyene banzura abadi madamu urabona haje urya rupango bwiza ubona rujya hajya ni wanje
Nijya wakuye mu busuma amata wanje yangurira iri muri none kuriko uriyemera wibagiye ko ryo rupanga ryo naruguze amafaranga niyahereye haje rega ya mafaranga yose ya parcelle ryo byose nakubwira haje hose wanamara urya amafaranga yose yavuye muri ya parcelle amuguriye urupangu azopare gisuma twigire reka tuyambara nkuko nikije hiyo iragisha sinzi niyo mugiye reka uzoturondera reka turekane na kahise twebwe ubu ntuzaho tugeze kuko aho wari wamusize ubu si yakiri sha ndabona kubiri ko biragenda kose nako ari sawa neza ari yuzi tomati urubye nkambona zihetse kandi birarabona mu kuryo ndawujejeje ndabiriko biragenda neza aha baranshorera yego asha ibintu byacu birimo Imana kwera ntumbwiye ntuzi ko izi pwaro zari nyinshi cyane ndabona ejo ahubwo sinzi ko no ku mugoroba ndonka ibyo ndabaha n'ukuri aya biragenda tumatora nyine tubigenza twikore kwa kaga kingamba twirukanye turabe ko muri bakira bacu batogira gute batobora ico bafungura reka mbanze ko warushe ndaje ku mugoroba oya kuri wa aha yakasha urazi iminsi narimaze njyamye hariya mu bitaro uraza ngo uwe ngo narose umwanya wo kwicara ubu kuranzoruha mugabo ndakubwiye nzopfa asha ndabona baracibwenge kabisa kandi umuntu ni wovayo oya nivyo byiza ariko gusa mwari ikintu tutakunze kuganira ko none kubona ko turiho turadandaza turi kuradandaza itomati ivyo bitunguru nanjye niko ndadandaza ibiraya none barabishika ukiyumvira ese ibintu turiho turadandaza bizodushikana hehe ntabwo urigera wiyumvira ati mbahe dushaka gushika hehe ndakubwire papara n'abantu tunyene utu ko twagize Imana nareko ndakubwira nti aho usanga uri muri babandi biyumvira ngo weje ngo tahejeje ngo nzobafise ngo imangazini muri uyu muto no kuri kwima ati aho ukandira imangazini reka ndagutera inkuru mbarira two aha icari gihambaye papara yego nuko wavuye mu bitaro ico ndagenda gishira ukava mu bitaro ukomeye kandi ikindi kiye ciyongera uno munsi dushize hamwe hagenda kubwira ikibuza abantu benshi gutera imbere ni ukutumvikana mu ngo kandi mwabi kugira ngo ndakana ndavyibuza kandi bagapatisha ngo byanze no korumetse uko biri kose chemara hano biza mu ndoto nkaza nibona nicaye muri alimentation ndiko ndayitemberamwo ndaba ingene ibintu bitanze hari ibintu byinshi nyine biteye ubwoba hari ibyo ntubosanga bitseho yogaye kera rero vuba cyane izo ni indoto zanje mbere wanagomba bashi reka dukore dushimye ingufu cyane turabaye gutyo ariko nyana kujyana kubwiye akubwiye uko bisaba ko umwanya mu gitondo saa 4 kubaragura ibyo barya saa 5 ndabyubahiriza kugira ngo amanya tukoreye kuta niho manya dukoreramo n'umanya ku mugoroba niho manya tuba turagira gute nawe nakutagira ngo kuyakore mena ni muri kora kuyakure mba nshaka abakiriya banje batwara ibintu bitagase no kuri rego urazi ikintu bankundira jewe ujya ndabaguriza oya sivya gusa mugabo kanini uzodandaza uhomba umuntu araba umukiriya akunda kumushorera ahubwo rurakunda rukureko nyuma ndakongera umukiriya nivyo no kongera birimwe ndabongera wongera tutatera imbere rero shaka kumpomba rego ubutabonye agasohoka nabona kintu no bitanze kubona numva duhomba rero ngo bigenda bigenda kweri kandi rego dushaka amahera acu rego urazi nk'amahera nungutse kwizipfa rahi menshi cyane aha nakarete twagira kontrol urumirwa ku mugoroba ngira nagace pampa ndakamwe ndakaguha nyene yewe ntoze Imana yakungaruriye tugasubira guhuza mu rugo ntaco no kwima no kuri ni sawa bashi bandanye gira reka ndabe akwanye kugira ngo ndabe ibintu byotera bigenda neza ntuza kwibagira wa mukiriya yagusabye ko wamucanira hajya kuri restaurant biro 10 ndavyibuka nta ngora yego ndavyibuka ducanganye turabe ibintu byogenda neza karibu murakoze murakoze cyane akubona imizi akora ntayo gutuje haraciye iminsi numva nakawe gakacira warasafiriye cyane ntayo kubera aho mishenga hamwe abagenzi banjye mutazi byambaye ashi twabirukana cyagiye twasangira karaburi kabisa ashaka kubibwirwa n'iki wewe kuri bize gose impamvu mutaje no kondara mu bitaro bimeze nk'amezi 6
nimba utagwariye ngahe Burundi urazi kamada nawe n'abagenzi bawe by'ukuri nawe watwibagiye ko twijya gawe ko rusanzwe umuntu ukora ama business twibaje atwigiye i Dubai ni nimero keshi ntiyakunda guca nakora n'inyama business nyene nyama business abo ni bamwe bampanura kuja mwaba bandi basigira hari sa na ni mwebwe mwanyinoneye umutware wanje muca gatete kuraho ni mwebwe mwatumye tuyerera uvasi ariko ntaco uvasi Imana iriho umugabo wawe ntaduteranye ngo twamuhanuye iki nabo nimwumvise nibo bampanuye biki nibo nibo bagenzi mfise ngo ndabira ibyo bashitsemo urabona ibi byose ubona twahitiyemo byose byabaye ku bwabo utomore siniko ndabitahura neza none mwabyumvise mwamwigije ingeso mbi y'ubusambanyi Erega byose narabimenye gusa sinarinzi ko ari mwebwe iyo mupfa murakora ikibi ariko ntacyo mwihoye ubusa mwihoye ubusa ariko umushinga ntayo wawe manje yarakubesha ndamubeshe udufaranga twanje mukajya ngo muriko mumpanura ngo ndondera bahaba nizo mpanuro mwampaye murabona aho byangeje murabona aho byangeje mbega nyine nyibutsa mbambwiye ngo bakubwiye ngo urondere iki ndondere ngo akantu ngo akakoje nibuka ngo agakobwa wansiguriye ngo agakobwa ingere face Ndego umushinga nayo bitahuye nabi twamariye ko muri business ariko arakora bisaba ko arondera abantu bagifise inguvu bakibangutse bamufashe acaja mu byiwe nibaje hiyo ntabagifa bambwiye ngo ndondere ngo ingere face ngo kaze ngo karankuya kuya kaje buryo ubutunzi bwose na ya parasera yose nagurisha byose byahereye undabira baba wewe wabitahuye nabi wowe umuntu avuguye ngo utwara amaguru oya ni mureke mwarakoze ibyo muhamanuye mwarakoze urumva mufasi twe twamubariye kubera akunda gufatirwa cyane ntitumone ngo tuganire kugira ngo atwize imitwe nakumene tworonka kandi aruha cyane arondera abantu bafise amaraso agishushe amaraso agishushe ni kuvuga iki ni kuvuga imisore n'inkumi bashobora kumufasha akazi geza byose narabimenye byose mumubwira ko ndi umukecuru tutaberanye atonsohokana oya mbere ahubwo nuko muhuye naramenye Imana kandi narababariye byiza nimuhaguruke mwisoze mwigire nibagende ubu aho mwashaka ko tuja nimugende ubu naramenye ukuri Imana yaratutejeje narabonye ibyo twahuriye icyo baciza nta byitwe bwa turaganira kuko nk'ubuje nkibabona gusa hari byinshi niyumvira muri kaize nkiyumvira amafaranga mwanze ubusenyi bwiwe bamutize umuhoro nimugende rero kundi urumva ko turacafise irukanye turigiye ego genda mwarakoze narashimye narabashimiye ihangane papa Landry Imana urambonera narabikoze nubihanganire nakare amajambo y'Imana adusaba iminsi yose kwihanganira no kubabariranira gusa umva madam hari ibintu usanga bigoye kwihanganira nk'ubarawe nicara nyene nkicara nkiyumvira ibihe nari mbayemo nkaca ndaba naho ngeze nkaca ngoma ndababona bo baguma bihagarariye bingwera inzoga kwa kundi baguma bagira gute ndumva mu mutwe bindiye nkumva mfise ishavu gusa mugabo ntaco burya hajyaye ibintu byo byose umuntu acamwo birafise ico bidusigira ni shuri hago mbere nyine yakubaza uno munsi we byagenze gute uno munsi byagenze neza ahubwo mbere abo bagabo nuko baciye baza nyene kudutesha umwanya ngo nizabagenzi babi basha uyu munsi byagenze neza n'ukuri yo narosa abakiriya ntumbwiye bese nakubariye amahera naronse ntwambari ntabona ko baciye baza 180 umusinje wungutse rega umuntu ari mu mana kandi tugiye inama niga je nanje ivyo nawe no musi nibitangaje ujya yamano senga niyo kuri niyo kuko je no musi nadandaje nadandaza nyine ntaraba mwisakoshi irega ngeze guharura nsanga ahubwo nanje nkayo nayarengeje y'inyungu gusa ahubwo rero hari ikintu je naciye niyumvira urabona yuko hari umwanya munini duta wewe ugasanga bagiye kurangura nanje nagiye kurangura mugabo
ugasanga ajya amasaha twagiye kurangura burya hajya mu masaha ya saa yine saa tanu n'abantu benshi bariko barasoma ibyo kurya nyene bagura ibitoki bagura ibiraya bagura irengarenga ibiki burya ajya amasaha ujya mwanya tuja kurangura bagera amasanga sibo nta kuntu twovugana tukaraba ko twugura agakinga kugira ngo tuze turakoresha umwanya kugira najya amasaha turabe nyene tuyakoresha tubona umugambi mwiza cyane nanje n'ukuri biranduhije cyane urabona kuja kuri kotebu ahubwo mbere burya natumye ibikeke hariho ibintu mbona muri iyi minsi bagura cyane bikenewe ko mu minsi ari gusubira kuza kurangura ako nawe urabona ko badushorera cyane aya makoto barayakunda rwose cyane rwose yego barayakunda ubuki urabona rero ca cayi caheze ubuyi bwobwo ni sawa amasafuriya yose ndabona nkayo amasafuriya ntayo n'udutase yego hariho ubundi bwoko bw'amasafuriya bantumye nimba ngo yanditse ko ngo riyo nibaze ko bavyanditse ariko yego baravyanditse sibo oya no kuri basha muri iyi minsi baradushorera cyane nano bokonda yego haragaragara aho hose sinkeneye kubona udu place vide bakeneye kubona ikindi kintu bagize iminsi bambaza abakiriya benshi ni utu dusahani tubita utubore urabona twaheze kugira ngo orere ku mwanya nako bimeze neza aho se kuraba aho se ahantu hari place vide usugende uraba kugira ngo bizayanike n'amatara ya France y'abana ngo barayakunda cyane abana yarakunzwe rwose muri no minsi ibintu bimeze neza urabona ahantu ho ku mavuta ari amavuta abadame bakunda gusiga mu mutwe nkamwe wigera kunkurira hanze kera atumwa udushatsi tumera neza sina ahantu hose ubona haraga place vide nkene ko aho se ubona bayita ngo Venice Gel ibi bya manafero rani yose ndabona ntayo sabone ntaje ndabona ziracari zikeye urazi ikindi kintu ijya super blue ijya omo irakunzwe cyane kuko basha abagenzi banje canke n'abakiriya bama babishimira gose kuko ngo n'impuzu zamaze gupfuba z'abana babo bayimesuje zisubira kuba nshasha n'ukuri niwagenda kurangura rero ntuzoyibagirira abona igomba ihere nizere ko ndakubwira yuko bisaba yuko zina kintu cyose ubona mu n'ukuri bimeze neza urabe ingene wobigenza kugira ngo mbone ahantu hose huzuye hose hameze neza kuburyo n'umukiriya yinjiye kirazira narita bakeneye karibu bashaka akabrose ko muri toilette karibu mwiriwe neza brose yo muri toilette yo bihari genda hariya urasanga y'umukozi acaguha igurwa ngahe mbega genda muravugana ntaco turacaganira ngaho na mutama ariko ndiko ndamwereka utwihanganira basha ni sawa reka nakire umukiriya reka ndamwakire mabuja mbere iyi brose musigaye muyigurisha gute ashobora zi madame ibintu byaraduze ni bine n'atanu ariko ntituzimye oya n'ukuri nayiheruka igurwa 3,500 yabagaye weruka inzira muci madame nta kundi none icyo umuntu akeneye ndayitware iramuce munsubire reka ndakurabira amafaranga burya ibintu byarazimbye ibintu byarazimbye yego ndahusubiza 5,500 murakoze cyane basha nukuri kandi karibu n'ikindi gihe murakoze cyane turafise ibintu byiza rwose utw'abana bakenera nukuri nta kibazo nabibonye ndabonye amavuta nkunda araza yo aramota neza murakoze muheza namwe karibu kandi urabona ko yagiye sawa abandrine n'ababonye kambwire bibura ko yarabikubwiye ko nakwiye ko sinkeneye ko ari ikibanza na kimwe kiza kuba kitarimo ikintu ku buryo atamukiriya ashobora kwinjira ngaha ngo atahe adasize amafaranga oya ntaco ivyo naravyanditse reka ni sawa nakadiyandra bakazanye hewe
Dia waje kudutemberera. Dushaka kubaraba twifuza amafaranga. abana bose Rero batanguye mambo z'amahera arandiri nawe. Birabateze mugabo kwishuri batumye amafaranga. Okay, ibyo kwishure nta ibyo kwishure turabivugana hanyuma turi muhira gusa davura bira umwana mukuru umpa amafaranga kugira ngo agende aringaniza abatoyi. Kandi ndazi byakunda. Gusa mugano kuze. Ibyo ngaha by'abana bagenza sinkeneye ko bateye bawe bidoze. Abace banje shaza gusangira amafaranga kugira ngo bagire barabe icyo baza gufata. Hamba isigaye ibyo muhira nabyo turaza kuvugana nta kibazo. Ndazi ko Landry nutwo ngaha ejo nabashira ibyo ngaha. Landry akira no ku anje wabonye happy mwabanye kandi muhaye Byo kwishure nabyo narazimbe kandi arabaha kamwe mwatujyaye kagenda. Nibagende Landry nawe nabazaniye ari byo bateguriye bindi nza kubaha. Sawa murakoze cyane. Agasiripurize. Yego Kazi keza. Yego. Sawa. Sawa. Bana. Arakabi none turonderera abandi. Hari abandi turonderera. Nabo ntabandondera jewe. Kamuri cyagiye ntinya gutaha. Bone ibintu byasi ndatinya gutaha bati ndashika mu imbere y'abana atakintu njanye. Samukunda haraje. Imana igira neza. Niyo mpamvu atampamvu yo kubiba. Nako bimana kuba. Erega niyo migisha yacu. Rero kugira ngo byorohe tubandanya kugira ngo wewe ucungirira akafati wandike izina kintu cyose gikenewe kugira ngo cubimpa ejo ndoce ndabaye ko naza kubizana kugira ngo ndabona n'amazi asana yaheze kugira ngo byose bizoce bizira hamwe. Yego n'ayandi jibu hariya jibu nta nimba bisigaye barakunda cyane. Byose nta kibazo. Nta ngorane byose umuntu kuraba amafaranga arahari nta kibazo. Gashara yo. Nibaze gutadandaza ho. Waronse uhombesha. No kuraba rero bizogenda kugira ngo ibintu bimeze neza. Hajye umuntu n'umwe yidoga abanga hari icyo yabuze. Ababoshi fasha imana senkani ndaremvye mfise ibibazo vyinshi ndaremvye umwana ukuri kw'Imana ndagowe sa tugufashe ababoshi nimumfashe mfise ibibazo vyinshi uragafata imbwa amaboko urazi ibyo wandiriye uko bingana wewe matayafashe ibibazo ko twasangiye urabyibuka inzu ndakugurira imodoka ndakugurira wagira ngo nzoguma uburamushimye uburamushimye nibuka twavanye matayo umene igihumbi basi ntunanyegere mana igihumbi ntunanyegere kandi mukira fashe uko nyine uko fashe ni usigaye wicaye ngaho wiri kurasa n'amafaranga naguha isirahinduka na urazi ko amafaranga wandiri uraza kuntangana n'abandi batoyajya ariko ndakubaza ugafasha tete narabihebye reka ndakubaza narabihebye banzu reka ndakubaza unyitabire ese koko byagenze gute naho nobihera ni hatari mugabo ukuntu byagenze